Reka nanone nangere subire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanje Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende bashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatoje mu buryo bwimbitsa amakuru canje tuba twigire ku rubuga rw'intambara ngo ni muri Republika Rusange ya Congo tukahagira tugaca mu mvura y'amasaso akomeye cyane maze tukaba yagira biriko birahavugwa turiko cyane nyine ari intambara guza umutwe twaje ibwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC ni intambara ikomeye cyane benshi bariko barapfa abandi bariko baranyuruzwa abandi bariko baraburirwa irengera abandi bagahunga bagatatana baja mu bihugu vy'ababanyi bwiye bitandukanye horo niho twibana kugira ngo tubamenyere uko umutekano waho wifashe cyane dore ko nyene ariyo ntego yacu kubashikiriza vyinshi cyane vyo amatwi yanyu atigeze yumva nahandi nyine wasanga amakuru nk'ayangaya uretse kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ushikirizo kandi ukagezwaho nanje Bunyoni umugenzi nkubwiriza cyane biri kuvugwa no mu gihugu cyacu Burundi mu ntara zigiye zitandukanye murabizi ko nyine cyo gihugu canje ndetse ari naco cawo gifise intara nyinshi cyane ndetse ndahagira nkakubwiriza biri ko birahavugwa na cyane ko nyine intego yanjye ari ukukubwiriza biri kuvugwa mu komine atandukanye cyane ndetse nkakubwiriza biri kuvugwa kwa Neva biri kuvugwa mu nyenguza amateka ndetse nashingwa amategeko ndetse kanakubwiriza n'ibiri ko biravugwa kwa Neva mu rugo rwiwe na Angelina ndayishimiye ndayubaha ndagwaye kanzero nawe aho twumviriza uherereye ndagira ngo kandi wewe wumva ko uriko urisanga banyine aho twumviriza nyene uri kutwumviriza uherereye nkubwiriza n'ibiko biravugwa mu bihugu vy'ababanyi nkubwiriza uri kuva mu gihugu cy'u Rwanda mu birari vyo gutegetse na cyane mu mvugo za politike nkubwiriza biriko biravugwa muri Tanzania Uganda Kenya ndetse n'ahandi kijya hino muri Afrika na cyane nkubwiriza biriko biravugwa mu bihugu vy'amakungu ya kure cyane mu bihugu vy'ibiyaga binini dore ko hariyo benshi babaherereye bategereje kumva ivyo tubabwiriza kandi n'abandi bategereje kumvira kuvugwa nyene mu makungu cyangwa se ubwo vy'ibiyaga binini reka ndakengurukira waje gufyonda sabone umuntu asazi kwaje mu mutwanditso sabone ugafyonda ko ndetse mu gufyonda sabone kandi ukomeza usangiza n'ibitekerezo ngo tujye turabasha kubana 5 kuri 5 aho waba utwumviriza uherereye ndagukengurukiye cyane ariko ndahera ndasaba no utareza gufyonda sabone ko gufyonda sabone mu kwasi kwaje mu kumutwanditso sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ugakomeza nawe udusangiza n'ibitekerezo ariko wibuka kora kanda hasi ukanwa kazugira kugira ngo ujye urabasha kuronka amakuru yacu nyene ku gihe n'amakuru yanyunuza gicekirizwa kugezwa nanje Bunyoni umugenza no kwimbonesha kure yanje ndetse hano yawe imbonesha kure imwe rudende n'amakuru nza kugushikiriza amakuru ari kuvugwa cyane mu gihugu Idonido ndakubwiriza mu kanya gato cyane ko mu gihugu nkuru ndibuze kugushikiriza ndavuga ko ngo hari inama nyenguza amateka ndetse komeye cyane hamwe nashingwa amateka aho bakoraniye muri hoteli hari ya mu gihugu cyacu Burundi hereye Bujumbura aho iyi nama ikomeye ndetse akaba ariko iriga ku mategeko yaba ari mashasha gusukana mu gihugu cyacu Burundi na cyane ku mitware y'abene gihugu ndetse bakiga no kubukene hano mu gihugu ndetse bakaba bariko barareba ico bakora kugira ngo nyene igihugu kibashe gusubira mu buryo y'inama ariko nubwo irimo irakogwa ikaba irimo irakogwa Neva nta uhari ndetse Neva bikabiri ko biravuga ngo yoba ataramye aho aherereye ariko ngo nawe ngo yoba yagiye mu butumwa bw'akazi turacyarondera ngo tubabwirize ivyaba vyabaye ariko nyene inama nyenguza amateka ndetse nashingwa amateka ikaba yakameje cyane ndetse ikaba ariko iravuga ngo barakora ibishoboka vyose Neva negera igikenya maze bamukuriho ndanakugura ko nyine muri Republika Rusange ya Congo naho vyakomeye cyane vyaje kudogera bibaye akaroro mu nyuma zo ko nyine M23 ivuze ko ngurafata Goma ariko nyine ukabikomeye cyane nubwo nyine biri kuvuga ngo M23 arafata Goma ariko nayo iragiramiwe cyane mu nyuma zo ko nyine hari ibitwaro bikomeye cyane bitwaro karundura vyaba vyarungitswe nyine n'igihugu c'Ubushinwa aho cyaje gushigikira Republika Rusange ya Congo kugira ngo irandure
2023 burundu. Birakomeye cyane no biriko biravugwa ko nyene impfu zikomeye cyane zaba zigiye gutangura, ndetse bikaba yuko biravuga ko ngo n'impfu z'abantu bakomeye cyane abategetsi baba bafatwa nk'aho ari mwambaro mu gihugu cacu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo boba nabo bagiye gushira bakagandagurwa. Ese vyaba ivyerezo rya M23 ryageze cangwa M23 cakora akantu? Abategetsi bakomeje bavuze ko M23 yakoze ikosa ryo gutera urugo rwa Vitali Kamere. Byinshi cyane mw'idondo y'amakuru nyene naguteguriye, ndanakubwiriza nyene biriko biravugwa mu nkambi y'Imahama, aho biri kuvuga ko nyene mu nyuma z'uko nyene hari kuvugwa ikibazo cy'umuryango ndetse n'ikibazo cy'inzara, abarundi benshi bariko barasaba gutaha. Byinshi cyane nyene ndaza kwigurakaho mw'idondo y'amakuru nyene naguteguriye. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa sita cyangwa se nimugoroba, banye naho twumviriza uherereye, ariko nacato mudafate iminota itarenze 10 cyangwa 15 gusa wumvire byinshi amatwi yawe atigeze yumva. Idonido y'amakuru ni mu kanya gato cyane kuri mikoro njoba ariko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wawe kaze. Wakaze mw'idonido y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi. Reka nangure kuri aya makuru adushikiye akanya, amakuru yizewe amakuru ari kuvugwa nyene hano mu gihugu cacu Burundi, ari kuvuga ko nyene haba hari inama ikomeye cyane, inama irenze inama karahabutaka yankenguza amateka ndetse nashirwa amateka, aho iri kuba nyene kugira ngo yige ku kibazo ca Neva, aho Neva nyene afise amatora muri iyi minsi iri imbere, ariko nubwo afise amatora nyene hakaba nabwo ari wa makosa yagiye akora ayo kurungika ingabo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo akoresheje ububasha ahabwa n'amategeko, ubwe nyene nk'abenegihugu na bamwe mu basoda batazi ico bari kugwanira. Benshi bakaba bariko baratikirira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ndetse n'ubwo bose bariko baratikira ndetse no mu gihugu naho ntabwo umwuka ari umwe, dore ko bose bari kwagiriza Neva ko yoba ari gukora ivyaha bikomeye cyane, abandi nyene bakavuga ko nyene bene wabo bariko barapfa, ndetse bakaba bafise agahinda gakomeye cyane. Byinshi cyane nyine kuri ino nkuru navyo ndaza kugenda mbikubwiriza amandi makuru ari bugende aza gusa amakuru nizeyo, nuko nyene hano iyi nama yaba igiye kuya kuri ivyo bibazo bibiri twoherejeyo nyene imbone zacu kugira ngo tubashe kudukurikiranira uko bimeze. Ni mu nyuma z'uko nyene muri ntare rushatsi hari haturutse itangazo rikomeye cyane, itangazo riri kuvuga ko ngo nyene Neva yoba agiye gutanga indi kandidatire, ndetse akaba ariko avuga ko ngo nta muntu azomerera kuzongera kwiyamamaza, aretse nyene bikaba biriko biravugwa ko Neva azaba ari we uri ku rutonde rw'itora nyene wenyene. Turategereje ngo twumve ico Neva we araza kubitangaza. Ni amakuru nyene yimbiza ariko twakuye muri ntare rushatsi, ariko n'andi makuru na turagenda tuyagaragaza uko iminsi yaragenda bigira cyane cyane, dore ko nyene haba hari byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu nyene atigeze yumviriza na rimwe. Birakomeye cyane Neva nawe yoba ariho amazi mu nyuma z'uko nyene ariko arishimira ngo yuko ngo Bunyoni yoba yitavye Imana, ariko nyene mu nyuma zo kwagiriza ibingibi hakaba habaye akantu gakomeye cyane, akantu gahejeje kudushikira nonaha kavuga ko ngo Neva yaba yatorokesheje Bunyoni. Aya makuru yaje mu nyuma z'uko bari bamaze kubona nyene itangazo rivuga ko Bunyoni yoba yasohowe ibohero, ndetse akaba atarabonwa aho yoba aherereye, ndetse akaba yarafungiye mu gasho ka Gitega, kandi Gitega murabizi ko ari ryo bohero rikuru hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndetse biri kuvugwa yuko nyene ngo Neva yoba ariyo yoterekesheje Bunyoni Dinare Guillaume, gusa turacyakora amatohoza n'iperereza kugira ngo tumenye niba aya makuru ariyo, turamenya aho Bunyoni yoba aherereye, ndetse nitumara kubona aho yoba aherereye turakomeza tubana umunota ku wundi. Turanyarukira rero no mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi, ndakubwira ko mu nkambi y'Amahama mu gihugu cy'u Rwanda abarundi bariko barasabwa ko basubira mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma z'uko ngo nyene inzara iriko irabica, cangwa se biri bakaba bariko barasaba yuko
ngo bahabwa indi nzira basi bataja mu gihugu cacu Burundi bagakomeza baja muri Tanzania. Nubwo biriko birabareko nyene n'izo muri Tanzania nazo ziriko zirataka cane, nazo zivuga ko ngo ibibazo vyazikomeye hamwe n'izo muri Kenya ngo babuze ivyo kurya, abandi barenda kwiba, abandi bakabura ico bafata. Ivyo byose rero nyene n'ahandi wabisanga uretse kuri hano Burundi News Empire TV, ndetse nubwo ari vyinshi cyane byenda biba no muri gihugu ca Rwanda naho impunzi zaho ziri kuvuga ko ngo zifise ikibazo cuko nyene nazo ziriko ziricwa cyangwa se ngo bakazitera udushinge dusinziza, maze bose bakabamba kubasekeriza bakisanga bitavye Imana. Abashinzwe uburenganzira bwa muntu hano mu nkambi ya Nakivale bari kuvuga yuko nyene ibingibi atabiha, abanditsi bakaba ko n'uwaba yodokanye izi ngeso yoba afise ikibazo. Nibyo cyane ndaza kugaruka mu makuru yacu ugiye agenda aza, kuko uramenye ko njye muntu wa mbere kubwiza byinshi cyane bikuye mu ivyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ho bimaze kuba akaro ndetse byadogereye, ndetse benshi bariko barapfa, abandi bakaburirwa irengero, ndetse bariko baratabaza ko abanyamahanga ndetse baza gutabara. Ni mu mvo z'uko nyine M23 yagerageje kudeta ikabasha kuburizwamo, ndetse M23 ikaba ariko irashinjwa ivyo vyaha byose by'intambara. Uyu mutwe twaje ibigwanisho M23 uri gushinza ibintu byinshi cyane, ndetse ukaba biri kuvuga ko ngo M23 nireba nabi irakugwaho burundu, ndetse ngo hakaba hari ibitwaro karahabutaka, ibitwaro vyaturutse mu Bushinwa ngo byose bije kwifashisha kurwanya umutwe twaje ibigwanisho M23. Ese M23 iravaho cyangwa se M23 iraramba? Nk'uko biriko biribazwa cyane cyane n'abanyagihugu ndetse n'abandi batandukanye bagenda bitubwira. M23 yavuze ko mu nyuma zo gutera urugo rwa Vital Kamerhe iri kuvuga ko nyene ahubwo ni Kinshasa irayitegeka kongera igashira mu ngiro kudeta, maze benshi bakabasha kuburirwa irengero. Byinshi cyane nyene twagenda tubabwiriza gace gusa nyine hano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo imigwano irakomeye cyane, iri guhuza umutwe twaje ubwasha mu M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Ntabwo ari ivyo ngivyo, ariko nyene n'ibindi ni byinshi cyane. M23 ikaba iri kwibaza uko nyene razwa kubigenza. So aho wabuhereye baba uvyumva gute? Nukuntu kwasi gato mu makuru ndetse no mu majambo muri comment tukatubwiriza ibiriko birahavugwa ndetse nuko waba uvyumva. M23 rero yatangiye kurwana mu Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu 2021, aho irwanira mu seruko bw'iki gihugu muri Nord Kivu, aho ivuga ko ngo babimye uburenganzira bwo kuja mu gisirikare ndetse no muri politike y'iki gihugu. Muge nyine leta ya Kinshasa yo yavyanze, kavuga ko nyene yo itajya yumvikana n'ivyihebe. Bikomeje kuba akaro M23 nayo sinye kwegomba kuzagwana nabo paka ibashize hasi cyangwa se ishyizeho ubushobozi yishakira. M23 rero ikaba ivuga yuko nyene izotera paka mu gihe yasavye ko bakurikiza inzira z'ibigana, ariko Tshisekedi akavyanga akavuga ko ngo bizakemukira mu ntambara. Ndetse ibingibi byabaye M23 nayo kabiri kuba ko atakurekura ifise birakomeye cyane. Nyene leta ya Kinshasa ihora yagiriza igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe twaje ibigwanisho M23, ivuga ko buha ibitwaro ndetse ukaba n'abasoda, ariko ibintu leta y'u Rwanda yama ihakana, ikavuga ko yo itakora iryo kosa ryo gutera ikindi gihugu, dore ko icyo gihugu nyine naco kiba gifise uburenganzira bwacyo. Birakomeye kandi vyakomeye, ndetse ahubwo vyakomeye vyabaye akarorero gusa. Mukomeze mutwumvirize mwumve ahantu igihugu kigeze, mwumve uburyo M23 iri kwatsa umuriro, vyabaye akarorero cyane. Vyakomeye nyine, benshi bariko barapfa, abandi bakaburirwa irengero, abandi bakanyuruzwa, impunzi ziriyongera, abapfakazi bariyongera, abapfapfa bariyongera, ifubye ziriyongera, imitungo irasahurwa n'ibindi byose. Usajya ubyumviriza hano kuri News Empire TV. Nshuti banywanyi bacu ko muratwumviriza, reka masubikiye ahangaha. Gusa mwese nkomeze nibasaba gufyona sabone, butsa gufyona sabone
kubona twaswa jambo ko mutwanditse sabone ugafyondako amara gufyonda sabone kandi ukibutsa kudusangiza n'ibitekerezo ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5 ndabakunda cyane mukagire imana n'amahera kuri mukronje muri ko murumviriza ndi munywanyi wanyu Bunyoni umugenzi umenyesha makuru umwe rudende mumenyesha makuru wa mbere hano mu gihugu cacu c'u Burundi bakora cyane mukagire imana n'amafaranga ciao ciao